My name is Niklas Piensoho. I'm the senior pastor of Philadelphia Church in Stockholm, Sweden. Izina ryanje nitwa Niklas Piensoho, ndi umwungere wa mbere w'ishengero rya Filadelfia, Stockholm. Philadelphia Church in Stockholm was the church that sent the first Swedish missionaries to Burundi 1935. Ishengero rya Filadelfia, Stockholm ni rya shengero ry'abarungika abamisiyoneri hano mu Burundi uriya mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na gatanu. Today we are so happy to see a living and vibrant church, the Pentecostal Church of Burundi. No munsi turanezerwa cyane ko dufise amashengero ya Pentecost ari mu bugingo kandi ari kubikorwa muri kino gihugu cy'u Burundi. For many years the church, the Pentecostal Church in Burundi has been self-sustaining and self-guiding and self-leading, but we are in a very strong relationship. Nivyo kuri ko haheze igihe kininiya cyane amashengero ya Pentecost mu Burundi akora mu buryo bwo kwigenga, ariko kandi turashima ko twagumye turi mu bumwe hagati y'amashengero ya Pentecost muri Suède na mu Burundi. So for all of you who see this, you should know that the Pentecostal Church in Burundi have strong and very old relationships to Sweden. Ico mwomenya mwebwe mwese muriko muradukurikira nuko amashengero ya Pentecost mu Burundi afise imigenderanire idasanzwe n'ishengero rya Pentecost muri Suède kandi kuva imyaka myinshi irangiye iheze. This last week we have been through a conference here in Kayogoro. Yinga riheze twari ngaha mu Kayogoro kadufise igikorane cy'ijambo ry'Imana. We have gathered all the Pentecostal pastors in Burundi for a conference. Twashoboye gushira hamwe kwegeraniza hamwe abapastori bose mu Burundi ngo baze mu nyigisho zabo. And the aim was to strengthen unity and love within the church. Intumbero twadufise kwari ukubaka ubumwe kandi kugira ngo hagumeho urukundo mu ishengero ry'Imana. And this weekend the whole church has gathered. Muri misi irangiza indwi ishengero ryose ryarakoraniye hamwe. So together with me there have been a delegation from Sweden and Finland. Jena inanjezana n'abantu twavanye hariya aye muri Suède no muri Finland. But also guests from South Sudan, ariko kandi hari abashitsi bavuye muri Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda, Congo, Mozambique, and Rwanda. We are a big family. Ukuvuga ko turi umuryango wagutse cyane. I am so impressed of the organization for this week that we have been through. Naranezerewe cyane mu buryo budasanzwe ingenda kino gikorane cyari gitunganijwe neza cyane. The Church of Kayogoro has fed almost 2,000 people. Uvuga ko ishengero rya Pentecost ry'Ikayogoro ryari rimaze iminsi rigaburira muri kino gikorane abantu baba ibihumbi 2,000. Arranged with all the technical equipment, sound system and lights. Murumva gushiraho uburyo bwo bugezweho bwo gutumatumana kw'amakuru, ibi binyamakuru canke n'ibi bintu twita ibinyamajwi kugira ngo bishobore gukoreshwa mu gikorane byabaye ibintu byiza cyane. To see an organization like this and leadership that leads this organization is very hopeful. Ubona rero ibintu bimeze uko integuro imeze neza nk'uko biratunezera cyane. So I am filled with joy. Rero nuzuye umunezero. And I will go back to Sweden rero ngiye gusubira inyuma muri Suède and tell everyone about the good function of the church in Burundi. Nkazobwira wari wese tuzoshobora kuganira ingena ishengero rya Pentecost mu Burundi riko rirakora neza. So for all of you in Burundi I have a greeting. Kuri mwebwe rero mwese abarundi ndafise intasho zanyu. Imana ibahezagire. God bless you.